Turabaha ikaze mwese mu kiganiro cyacu Business in Burundi. Ni umunsi mwiza, umunsi dufise umushitsi adasanzwe. Nkaba ngira mbanze ndamubwire twidondore, atubwire uwo ari we, atubwire ibyo akora mu majambo avunaguye. Murakoze ku butumire, nitwa Ezekiel Ndayizeye, nkaba nsanzwe nzwi ku izina rya Coach Ndayezek. Mu buzima bwa misi yose nsanzwe ndi umu artiste, auteur, slameur, poète et acteur culturel. Nkaba nsanzwe ndi hejuru canke serukira entreprise yitwa That's My Africa, ikaba ifise igikorwa nyamukuru cyo guproduiza no kudandaza ibikorwa mvabwenge. Nkaba nsanzwe kandi ndi président wa conseil d'administration wa société Sewid. Hanyuma hirya y'ivyo nsanzwe ndi umustiliste, nkaba ndi muri collectif yitwa Kio Fashion Collective, nkongera nkaba umublogueur muri collectif de blogueurs Burundi yitwa Yaga. Ego nariko ndababwira yuko atari umuntu asanzwe, ko murumva yuko n'amabanga afise atari make. Mbega Ezekiel, amabanga kumenga ni menshi cyane, ubigenza gute? Hariho ikintu nkunze kuvuga kenshi, hari ikintu twita organisation canke gutunganya imirimo umuntu abasanzwe akora. Burya umwanya twese turawufise, gusa nuko abantu kenshi batamenya ukuntu bawukoresha neza. Iyo wamaze kubipanga neza, ukabuza uti uyu munsi nzokora ibi, ejo nzokora ibi, ukaba ufise agenda iri bien ordonnée, nibaza ko atakintu kimwe kidashoboka. Gusa nuko abantu kenshi babura uko babigenza, kubera nta organisation bafise, nta kwipanga neza kuhari, au fait bashobora muri désordre. Je vraiment nta kibazo kuri iyo point. Ego nkuko mu kiganiro cyose twama dufise iciyumviro tuganira ko iciyumviro tuganira ko uyu munsi ni iciyumviro kijanye no kwitunganiriza imigambi canke entrepreneuria mu gihe uba uri umuntu abaye mu gisagara. Nivyo kenshi turabona yuko mu gisagara abantu baguma biruka, bataguma hamwe. Mbega ndakwibarize, hoba hariho itandukaniro gutunganya imigambi mu gisagara canke hagati mu gihugu? Hoba hariho itandukaniro? Ego itandukaniro rirahari kandi rinini cyane, kuko ugerageje kuraba umuntu ariko atunganya imigambi yiwe ruguru, hariho ukuntu adashikira cyane abakiriya nk'umuntu yo baba mu gisagara, kuko ibisagara ni ahantu abantu baba barundanye. Usanga rero umuntu aba mu gisagara afise novuga amahirwe manini cyane yo gushikira abakiriya bitamugoye kurusha umuntu ari mu misozi, kuko iyo uri mu misozi hariho ibintu bita amasoko. Usanga rero umuntu ava ku misozi aja ku yindi, ugasanga n'udusantre turi ahantu hategeranye cyane. Iyo umuntu rero akora ibintu bijanye no gutunganya imigambi yiwe mu misozi, araruha cyane. Ni nkuko kandi uzosanga uyu muntu akorera imigambi yiwe mu misozi abaye oblige kuja mu bisagara. Urumva ko wa wundi asanzwe ari mu gisagara, urumva aba yaramaze kuganza, aba controlera amasoko. Wa wundi aje avuye ruguru bica bimugora. Ni nkuko kenshi usanga abaye oblige gukorana nabo bantu basanzwe bari mu bisagara. Kenshi rero uzosanga n'abantu bakorera mu misozi bajayo bavuye mu bisagara, kuko abakiriya kenshi baba bari mu bisagara. Ego nico ciyumviro tugira tumare akanya tuganira ko. Mbega iyo wabuze kwitunganiriza imigambi canke entrepreneuria, mbega wewe nk'umuntu numvise ari n'umucoach, utahura iki? Ni ibintu bibiri kenshi dukunze kwitiranya. Hariho entrepreneuria na business. Bose baratunganya imigambi, mugabo umu entrepreneur n'umuntu akora ibintu byo kudandaza ivyahinguwe n'abantu babiri batandukanye. Umu entrepreneur n'umuntu kenshi ibyo ariko arakora aba ariko araba nk'igisubizo c'ingorane yabonye muri societe, mu kibano, hanyuma akagerageza kurondera inyishu yoza gukuraho ico kibazo.
umuntu nawe asanzwe akora business isanzwe n'umuntu agenda gutora ya solution cyangwa ya nyishu yashizweho n'umu entrepreneur wanashima ashobora no kuyigura akagenda gusubira kandi kuyidandaza. Donc hariho rero umuntu adandaza kenshi udasanga atora iyo nyishu kuko umu entrepreneur we aravundurura iyo nyishu hanyuma akaca ayihereza abakora commerce cyangwa business bakayidandaza. Ni nkuko nawe nyene umu entrepreneur ashobora kucika umu businessman kuko nawe nyene arashobora kudandaza icyo gisubizo cyangwa iyo nyishu iyo solution aba yabo toye bivanye n'ikibazo kiri mu kibano cyaho aherereye. Ego ni siguro nziza urumva yuko hariho ubudasa hagati novuga yayo izo ngiro zibiri umuntu ashobora kubona mu bijanye no kwitunganiriza imigambi. None nka wewe woducira ku mayange twovuga yuko uri umu entrepreneur cyangwa ukora business cyangwa ubikora byose? Jewe ndi muri byose kuko kenshi ngerageje kuraba nk'amaproduit yanje ariko aradandazwa niyo mba nikoreye. Sindi umu commerçant ngenda kuraba abantu bakoze ibintu nkabibadandariza cyangwa nkabigura ku giciro runaka nkagenda kubidandaza kandi kugira ngo ndonke inyungu. Jewe ndi muri kategori y'abantu bakora amaproduit cyane cyane nko muri entreprise ya Dasma ya Africa. Kenshi dushira accent ku bikorwa mvabwenge. Igikorwa rero mvabwenge nta namwe uba wakibonye kiba kiri muri yo hama ukakizana kikaja ku mugaragaro hanyuma ukakidandaza. Urumva hamwe ndi mu bantu bashobora kuvundurura solution cyangwa ikintu gishobora kudandazwa kandi nkongera nkakidandaza. Kandi si byose ndandaza kuko ndafise abantu dukorana. Hari gihe nkora ikintu nkaca ndagishira umuntu asanzwe ari muri business akakidandaza akakindandariza. Hari nivyo rero jewe usanga niko ndandaza d'une façon directe. Ego ndumva yuko ibijanye na business ubifisemwo uburambe. None ugarutse inyuma ukaraba ni yihe business ya mbere wahereye ko ukabona ati iyi business kweri ndayikoze iranshikanye ku rundi rugero? Ni hehe wavuze ati by'ukuri ngaha ndinjiye muri business? Jewe nakuze mbona abantu badandaza ibitabo, kudandaza ibitabo. Je nibaza ko namba hari ibintu natangwe kudandaza nkabona amafaranga yinjira byari ibitabo. Mugabo narageza ahantu ndengera uko kudandaza ibitabo by'abandi ntangura kwandika ibitabo jewe. Nibaza ko igitabo ca mbere natangwe kudandaza hari muri 2014 avant la crise de 2015. Niho nakoze igitabo ndabona ndiko ndakidandaza. Bijya biragoye umwanditsi mu Burundi kudandaza igitabo ariko je narashoboye kugidandaza. Ndabona ko bujya nshobora kuzana ikintu ku mugaragaro hanyuma nkagipropose abantu bakacemera bakakidandaza. Kuva rero ntanguye kubona ko nshobora gukora ikintu kikemerwa n'abantu bakama amafaranga kuko hari gihe uri umujene ukuvuga ati nejewe vraiment iki kintu bogigura. Mugabo umaze kugipropose abantu bakakigura nibaza ko byaratumye nigirira confiance ngavuga nti ngiye gutangura no gukora ibindi nshobore kubidandaza. Hari rero n'ikindi kintu nakoze kenshi ikintu cyo kwigisha abantu. Sinzi ko mwakwibuka gato navuze ko ndi umucoach ibintu byo kudandaza ama connaissance nkigisha abantu. Nibaza ko muri iyo domaine nawe nyene sinovuga ngo niyo iri kusonga y'izindi mugabo narashoboye kameme kwigisha abantu ngahembwa nk'umucoach kandi n'ubunye ndacabikora. Hariyo nk'ibintu byo kwigisha ururimi rw'igifaransa, ibintu byo kwigisha art, peinture, ni ibintu ushishikara gukora gushika uno munsi. Nibaza ko nivyo bintu bibiri kuko hari ibindi byaciye biza après imbere yuko ntangura gukora inyuma yuko nari maze gukora ivyo bindi byose mejeje kuvuga. Mugabo ikintu ca mbere iki kintu cyo kudandaza ibitabo vraiment sama initié byaranyinjiza ahantu kandi nkuko nayisanzwe ndumujene asanzwe afise organisation yitwa Sewage navyo nyene rero byaciye bifasha kugira influence biciye mu ma réseaux sociaux. None uri kuraraba ndisiyo yuko ukunda kubona abajene bariko baragerageza ka mu gisagara cyacu ca Bujumbura ku entrepreneur gushinga imigambi gutanguza amashira hamwe mbega nizihe ngorane bakunda guhura nazo? Bo ikintu ca mbere je novuga abajene mu gisagara ca Bujumbura ugerageje kuraba
iyo umubwiye cyangwa iyo uri kuvuga ibintu byo gutunganya imigambi tubona ba bantu bari ku rwego rwo hejuru babandi twita ba Siyoni tukaca tugira ubwoba nko kumengo twe nta kintu twotangura kimwe rero mu ntambamye nabonye niyo esprit entrepreneurial kuko twakuriye muri societe aho kenshi abantu babonera ubukiriro bwabo mu ma association ama ASBL nibaza ko iyo monde narayiciyemo kenshi hariho rero uku kuntu kwibaza ko tuzoronka uburyo biciye mu mafinancement gusa atagikorwa novuga une activité économique génératrice de revenus icyo rero ni ikintu kenshi kitubera intambamyi hanyuma yico haca haza ikintu cyo kuronka umutahe gutangura kuko kenshi hariho erero tukunze gukora twebwe abajene twibaza ko tuzotangurana n'imiliyoni n'imiliyoni c'est vrai uburyo burakenewe mugabo kenshi hari gihe tutibaza ko n'amafaranga make tugenda turaronka yodufasha kugira ngo ushobore gutangura n'ikintu rero cyo kwibaza uti none ibintu jewe ndiko ndakora bizogura bande ndamaze kubona kenshi abajene batanguye ama business bakayaheba kubera nta ba client en fait ico kintu rero cyo gukora ukabura abakiriya bashobora kugura ibintu vyawe kuko iyo utanguye kenshi haba hari abantu twita ibicocoro batanguye imbere yawe ego inararibonye nukuvuga ngo bo abakiriya bose baba bafise ukunye kugira ngo rero wiyumvira ati bajya abantu bagenda kumugurira ibintu vyiboneza jewe bazoza gute iwanje urumva utegeza kuba ufise inguvu zikwiye zuko uzoshobora gukora kugira ngo ba bantu bari basanzwe bazi ko hariho ama entreprise traditionnelle akora ivyo bintu cyangwa asanzwe ari muri innovation kugira ngo bajya abantu bajayo ushobore nawe kubaza donc tegeza kuba rero ufise inguvu zikwiye nje gituma rero umutahe muto mu bisanzwe hari ahantu utakugeza uraba bloquer abajene benshi barababloke no kuba badafise imitahe ikomeye yo gushobora gutanguza ibintu bitandukanye nje gituma rero usanga batanguriye hasi ugasanga bimaze igihe kinini cyane umujene akaca adebukirwa akabivamwo akacegena muri ya mentalite y'abatwitangiye imbere bavuga bati nukurondera akazi ukore ico rero kintu cy'umutahe kirabuze ariko ikintu gitangura imbere ni esprit entrepreneurial aho twebwe kenshi tubona abajene baririye pa iyi mentalite ya consommation dépense ego nizera yuko mwabyumvise hari kinavuze gikomeye ikijanye no kubanza gusuzuma ibintu bigira utangure gukora na cyane cyane ukaraba yuko hari abakiriya canke yuko ufise n'umutahe wo gukorera neza ivyo abakiriya bagusaba ico nibaza yuko ari ikintu gikomeye cyane kenshi birakunzwe kuvuga yuko ama entreprise y'abajene bakunze kudashikana amasezerano nk'ubu ugasanga nk'iyo baguhaye contrat ntuyexekise neza mbega nawe ni kubibona byo babiva kuki ni ya capacity nako ndakubwira kenshi hariho abajene b'abantrepreneur bagatukwa ugasanga uri kuratagaza n'abakiriya kubera iki wagiye kwita mu bintu bikurengeye iyo rero umaze kwifata nk'umukonkurrent hariho undi muntu asanzwe akora ivyo bintu canke wowe uzanye innovation hanyuma abantu bakakwizera hanyuma ukaca usanga nturi capable yo gusatisfiza demande ivyo bintu rero birashobora gutuma abantu bareka kukwizera kandi mu buzima bw'umu entrepreneur gutakaza confiance y'abakiriya ni ikintu kidasanzwe kuko uba ubeshejweho n'abakiriya ce sont des clients en fait batuma ibintu bya bitera imbere ico kintu rero kiva kenshi kuri uko kubura umutaha ukwiye wo gushobora gukora ibintu bihagaze neza byoshobora gutuma bajya abakiriya baje badasubira inyuma kuko mu bisanzwe muri business turafise une loi kirazira ko umukiriya yagutumbereye asubira inyuma adatwaye ico yaje kurondera utegeza kwiyaranja urumva donc rero ico kintu hari n'ikintu kijanye n'ubumenyi kutamenya gutunganya umugambi neza rero abantu kwaduka ugasanga aratanguje ibintu muga gasanga ntiyigeze afata umwanya wo kwiyumvira mbega capacité nzogera ko mu guproduce ibintu izo bingana gute ugasanga afuye gutangura ibintu hanyuma ahise mu makaca badeborde kubera iki ntiyigeze yiyumvira cyane gushinga fondation ikwiye ugasanga rero umujene kenshi adafise na equipe iri competente ugasanga n'umuntu atanguye wenyene ariko arakora ibintu ugasanga rero gusatisfiza la demande biriko biramugora cyane urumva izo rero ni intambamyi kenshi ama entreprise ariko aratangura ahura nazo kuko ugiye kuraba arashobora kuja muri entreprise za zindi za kera usanga bafise
une chaîne de valeur iteye ubwoba ugasanga barafise ama agence ibintu byabo byose biratu nubwo yogena muri agence runaka akabura ama produit baca bayazana bakuye muri indi agence uri umujene atana agence ni muragira urumva ko icyonye vraiment ari kibazo kidasanzwe ariko nta kwihebura nibaza ko hariho n'ubwenge bwo gushobora gukorana nabo bantu basanzwe bahari kuko umu entreprise afise ubwenge ari ubwenge ushobora kudevelopa muri wowe bigashobora gutuma n'abakiriya bawe nubwo ibyo bariko bararondera batabinose byose ushobora kugira ubwo bwenge ukagenda kubizana maze ugashobora kubidandaza biciye mu mugambi wawe uri kurakora ego numva ari ikintu gikomeye kuko gushaka gushinga imigambi yawe ni kimwe no kuraba ubushobozi ofise nk'umu entrepreneur naco n'ikindi kintu gikomeye cyane tuje ku kintu gikomeye cyane dukunze kubona aha mu gisagara cyane cyane ku entrepreneur mbega amasaha yo gukora yoba yahe byogenda gute nk'umuntu ari mu gisagara avuga ati ngira shaka gutanguza ishirahamwe ryanje amasaha yo gukora mu gisagara meza nayahe mbega byogenda gute wohera he jewe nibaza hariho nababwiye ko ari imigwi ibiri hariho abantu abadandaza basanzwe bafise amasaha bugururira ko amabutike yabo mugabo mu entrepreneur mu bisanzwe akora 24/24 twebwe rero turafise un défi à relever mu Burundi twebwe turacana mu gihugu kijyama kirafise amasaha kijyama hari ibihugu bitajyama twebwe turaryama no kuvuga ngo abantu baramaze kwishiramo ko ibikorwa bitangura sa moya n'inusu bigahera 16h 17h abantu bagaca bataha hariho rero n'ama entreprise mu Burundi ushobora gusanga 20h 21h bagikora mugabo jewe ndagusavye uzugende 21h ngamugisagaje abantu bose babatasha kiretse ama pharmacie amwamwe abacuguruye urumva je nibaza ko gukora twebwe twakwifuza gukora 24/24 mugabo biragoye kuko igisagara kiraryama turi mu gisagara kikijyama nkamwe leta yodufasha igakora ibyo bintu byo kujyama abantu bakaguma bakora 24/24 nibaza ko n'umwimbo wo kongerekana ubu rero turashara ahantu tugikorera muri realite turimwo kuko ntushobora kwadukana ibintu udasangiye n'abandi benshi ucusanga uri wenyene kandi naba abantu bo kwitangura abakiriya baba batashe kujyama musanzwe umuntu aguma akora mu gihe abakiriya bakiriho abantu rero bagergiye bagataha 18h abantu bariko barataha muri ico gihe uri ugeze 18h utangura kwiyumvira kugara 21h abantu peut-être nk'ama snack bar naho nyene ni wa muntu wa nyuma abarikanwa kanyuma simvuza ama boîte doni kuko n'ubunye murazi ko ari amategeko yagiye arashingwa aho hari amasaha ntarengwa mu Burundi donc mu Burundi rero ya masaha ntarengwa dutegeza kubahiriza ariko nibaza ko rero nkamwe leta yo byorosha igisagara ca Bujumbura n'ibindi bisagara nka Gitega Ngozi bikareka kujyama umuntu bakamuha iyo liberté yo gukora n'umutekano w'abakiriya ukongerekana kuko iyo umuntu avuze ati je ndashobora kuva minwi muhira ngiye kugura ikintu akiba nzaguca hehe nico rero nikibazo nibaza ko amasaha y'umu entrepreneur kugeza no munsi mu gisagara ca Bujumbura twoyafata entre 7h30 na 18h na masaha ari officiel mugabo hari abarenza gushika 21h mugabo nibaza ko je umunyabwenge nk'aba entrepreneur sanga bakora ibikorwa online barashobora no gushikana minwi canke bagashikana meme 1h du matin bariko barakora umva ntuvuga ngo hari amasaha bivana na activité uba uriko urakora hariyo activité zisaba ko 24/24 nibaza ko mu gisagara ca Bujumbura hari ama pharmacie usanga yugurura 24/24 ikibazo cy'umwanya ni kibazo gikomeye dukunze kuvugana ko n'aba-entrepreneur canke abandi bafise imigambi bakora nk'abakunda kujabuka imbibe akunze kubona nko mu Uganda nimba umaze gushika urabona yuko baguma bakora amasaha akuze uretse peut-être ubu haje ibintu by'ama confinement by'ama quarantaine n'ikima covid urabona yuko niyo ufashe ingendo ubona yuko hariho abantu baba bari ku kivi ku masaha akuze ni kimwe mu bintu nibaza yuko bikomeye abantu bakwiye kwiyumvira
kungene bohindura na cyane cyane ugwaruka kuko nkuko bakunze kubivuga uburundi ni twebwe ubu kandi nejo ni twebwe hariho ikintu gikwiye guhinduka ibi rero bishikana ku kibazo gikomeye cyane nawe ugeze kukivuga ikibazo c'umutahe ko burya no gukora amasaha 28 birasaba umutahe mbega wewe mu bikorwa ukora umutahe uwukurahe bon sinababwira exactement aho amafaranga ava mugabo jewe nababwira ko imbere yuko ntangura ibintu byo kuba umu entrepreneur gukora ivyanje narashoboye gukorera abantu hari abantu batazi ko nigeze kuba umuntu bita umu agent de bureau wa Menya Media pendant 2 ans. Narakoze muri Menya Media pendant 2 ans attaché de bureau. Narakoze mu kigo bita Sebulac. Hari uburyo nagenda ndegeranya buke kuko je kugeza ubunye sindakoresha vraiment amafaranga yavuye muri banke runaka. Vraiment nakoze ibikorwa bitandukanye hirya no hino biramfasha kuronka umutahe ariko novuga ko hari n'abantu bagenda baranyizera ndafise nk'umuntu yanyizeye arampa une certaine somme d'argent en fait novuga ko yaserukiye banke mu kibanza ca banke uyo muntu yarabaye kandi n'umuntu twaganiriye kuko nashaka amafaranga ndamubwira umugambi kuko ari abantu bafite amafaranga musanzwe yigomba gukora umugambi utigeza kuba ufise ubwo bwenge bwo gushobora kwegera abantu basanzwe bayafise ukabashikiriza icyumviro cawe hanyuma bagashobora kuzana ayo mafaranga ukayakoresha kuko kugeza no musaba jeune bibaza ngo ntegeza kwirika muri banke bimena umutwe vraiment abantu bamaze kuja barabizi hari ugwego utararugera ko bitari conseiller kuja muri banke umanza gukora activity gahagarara donc hari abantu rero twita abagenzi abantu no mu kibano hari umuntu ushobora gutanguza ibintu hariyo nk'umumambwe de la famille iwanje vraiment yavuze nti wewe agahungu we turabona uri activity kurakora ibintu byinshi arama une certaine somme d'argent bica bimfasha kunganira bwa buryo nagendera kura hirya no hino urumva entreprise zose natanguje misanzwe nta mafaranga ya banki nakoresheje ni ikintu gikomeye none ni nk'aya wavuze yuko ukora n'ibintu bya coaching si tu devais coacher nk'aba jeune bariko baraturaba ni nk'izihe strategie nka zitatu ukoresha kugira ngo bashobore kuronka capital bashobora gutanguza umugambi ikintu cya mbere nobabwira umujene agomba guteka umutwe akicara akibaza ati hari ibibazo bitatu nkunze kubaza abantu kenshi hari twaduka tukagomba gukora ibintu ikibazo cya mbere ariko biri mu rurimi rw'igifaransa nibaza ko nobishikiza mu rurimi rw'igifaransa ari ikibazo cya mbere qu'est-ce que je sais faire qu'est-ce que je sais faire qu'est-ce que je sais faire et quand j'ai vu les autres en train de faire la même chose ils ont gagné de l'argent. Alors moi aussi j'aimerais que ces choses-là puissent être transformées en business. Icyo ni kibazo cyambere. Kibazo cya kabiri wewe nk'umujene utegeza kwibaza uti niki kintu no manzi gukora ariko ntazi kugikora neza. Icyo kintu nkamwe no gishiramo inguvu cyo shobora kuba une source de revenu ku buzima bwanje. Hanyuma icya gatatu utegeza kuba umuntu uziti niki kintu ntazi gukora. Urumva ariko mbonye abandi bantu bariko baragikora ça m'excite. Ça me passionne nkifuza ko naje no gikora icyo kintu rero tegeza kuciga kukimenya donc icyo rero ni kibazo ca mbere mbega niki kintu nokora gashobora kuronka amafaranga kuko ibintu byose wokora ari abantu baza ngo je peux tout faire tu ne peux pas tout faire niki kintu nokora icyo kintu kikanzanira amafaranga hanyuma ikintu cya kabiri uca wicara ugatangura gupartager icyumviro cyawe n'abagenzi ukababwira muri famille akavuga ati je vraiment ndafise icyumviro cyo gukora umugambi uyu n'uyu mubibona gute muvyumva gute hariho abantu bashobora kukumviriza akavuga ati cyo kintu vraiment kirarashe urumva muri uko kuganira nabo bantu hashobora kuvamwe abantu urumva bashobora kuvuga bati reka tuzana uburyo bwacu tugishiremwo urumva kandi ni byiza ko umuntu yubahuka urumva iyo umaze
je ndaza abantu bafite amafaranga urubaho kugatsinda ubwoba kavuga ati je ngiye kubwira umugambi wanje ujya muntu numve ko yoba interesse bavyita kwidandaza iyo umuntu ari adashobora kwidandaza sive mu Burundi biratugora umuntu ariko aridandaza umengo ari orgueilleux arishima ngo yishira hejuru no utegeza kwidandaza ibintu byawe ukabishira habona kandi apana gutinya ngo gucyumviro canje ndakivuze boca bakinyiba kuko ari abantu bafite ubwo bujuju ngo ndakivuze ngo boca bakinyiba nka umengo icyumviro cabo nico cyonyene ku isi urumva rugura kivuga hanyuma abantu bakaba interesse bagashobora kuzana ubwo buryo bwa kandi ukababwira ati je ndakeneye amafaranga yanyu icyumviro nikihinye ngomba kugikora uko ikindi naco novuga kenshi hari gihe umuntu yibaza ati none je nzotangura gute hari ibyumviro kenshi usanga bishoboka ko umuntu ashobora kubitangura urumva jewe naragiwe naciye mu ishure ni nka incubation aho banyigishije gukora ico twita business model and business model ni ubango a model d'affaires imbere yuko utangura kuransa icyumviro cawe ni byiza kuja kuri terrain kuraba abantu mu kibano karaba ukuntu abantu basanzwe babyifatamwo ukaraba ukuntu badandaza ukaraba amabezo yo bahari ukaraba mbega ikintu ndagikoze mu gisagara ca Bujumbura uno munsi mbega co hurumbirwa n'abantu urusuva kwaduka gusa mugabo uragira iyo visite ukaraba ukaba umujena iyo observe la société apana umuntu yaduka ngo nabonye nakari kakora ibintu urumva ntimumeze cyo kimwe ofete uragenda ukagendereza ukabaza ninguko kandi ushobora kuvuga ati genda umunyabujumbura mbongiye kumara insomena Gitega je mbono ndabigira kenshi nkagenda mu ntara urumva kugira ngo ndabe ukuntu abantu bo muri yo ntara biyumvira n'ikintu baba bakeneye niyo ni strategie rero kuba umuntu umenya exactement ikintu kigomba gukorwa mu karere runaka akarere ukaba ukametriza ukazi neza donc nibaza ko nivyo bintu nyamukuru vya mbere bitangura imbere yuko utangura rero kuduga mu bindi aho ushobora no kubona na banke ikwiyenteresa ko mugabo kugira ngo banke itangura kwiyenteresa ko nuko umaze kamwe gushinga imizi ukagera ahantu ushobora kameme kuba convaincre kuri capable n'est-ce pas hanyuma rero acha haza urwego rwa nyuma kuba umuntu uri capable gukora ico twita plan d'affaires iyo plan d'affaires benshi niyo bakunda kugurukirako izo etape za mbere bataziciyeko nibaza ko business model nico kintu cyambere gikenewe ico kintu rero nibaza uvuze business model ni hajya ugenda ukavuga ati besoin mbona ni ababikeneye naba no tanga umutuyu isoko ingana gute canke produit yanje nuko nimba ntiyeze ego nivyo nyene no mugwi ivyo bintu byose muyandi majambo business model ishira ku bibazo qu'est-ce qui peut marcher nibihe bintu byogenda byocamwo umaze rero kumenya ikintu cyogenda neza ucugikorera ico twita plan d'affaires urumva iyo plan d'affaires kandi tuyikorera ko cyane kuko nundi rwego aho umuntu agomba kuza kuinvestisa amafaranga yo mu kintu uri kurakora urayimwereka akabona ko utariko urayayata utariko urafyina yego urumva iki kintu gikomeye ahejeje kuvuga cha business model abantu benshi dukunze kumva hariho n'abafatwa n'ibishobisho nabonye yuko wewe ugurisha ibitabo bigakunda nanjye nkacasimbira ko ntabanje kwiga neza aho nzobitwara birakenewe rero yuko iyo utunganije umugambi ubanza kwicara ukaraba mbega abazongurira ni bande mbega ibyo nzokoresha kugira ngo iki gicuruzwa canje kimere neza bizoba bimeze gute iki kibazo mfise unze kukibazana cyane abaza muri iki kiganiro cacu uravye urugwaruka rwacu ngaha mu Burundi ukaraba n'ugwaruka dufise muri aka karere ka East Africa mbega nubuhe bushobozi dufise nizihe ntege nke dufise Bo je nibaza mu Burundi ikintu cyambere nobona dufise abandi badafise turi igihugu aho hari ibintu byinshi cyane bigomba bitarakogwa c'est vrai sinovuga ko kameme mu Rwanda muri Uganda canke muri Congo baba bamaze kugera kure ku rwego rwo hejuru mugabo ni terme dukunze gukoresha ni c'est un terrain qui est encore vierge nta nabantu benshi baratangura gukora ibintu byinshi bitandukanye kiretse babantu tubona batanguye il y a des années cyangwa ugasanga n'umuntu
yaronse heritage ya famille ugasanga entreprise ariko aradirija ni heritage familial Ego. abantu barahari kandi ni benshi donc mu Burundi nibaza ko turacafise iryo bakujya uko dufise ahantu hakigomba gukorerwa ibintu kandi hakiri vierge Ego. kandi ni isi dufise ni environnement il est propice à l'entrepreneuriat au business hanyuma ikindi naco nibaza ko twebwe aba jeune b'abarundi par rapport y'abanyarwanda cyangwa abo muri Uganda turacagogwa n'ikintu cyo kuba fermé sur nous-mêmes ntitwiyugurura abarundi bari fermé hari ukuntu kutirekura je nakoranyije hari abajene baba Ugande muri business baje mu Burundi gerageje kuraba ukuntu bidebrouille ukuntu bakwaboda ukuntu binjira mu relation yawe wasi ibintu nibibaho nta nari bwabibone en fait turana ko nabajene avuga ati je suis là pour le business iyo muntu c'est un client potentiel donc je dois faire tous les moyens possibles nico kintu cyo kutiyemera icyo kintu turakibuze nasike ibibazo by'uburyo ugerageje kuraba environnement turimo no munsi nibaza ko abarundi baba jeune turimo turagerageza tuko turinjira mu gihe aho bizodushobokera cyane gukora imigambi tukerageje kuraba na la volonté du gouvernement actuel tukerageje kuraba ibintu biriko biraba créer ama opportunité ari ngaho twebwe tugomba kuyasezista tuve muri ya mentalité ya demande d'argent atamigambi dufise duhabwa amafaranga dukora ama association tube finance ure dufise abantu bavuga bati l'argent era narakunze ijambo mu ministre umwe yavuze ati amafaranga ariho urazo umuntu ashobora bati amafaranga ariho je vraiment amafaranga nta ndatangura gukoresha mugabo urabona ko ari ikizere kuko iyo mvugo ntiyari bwakabeho mu Burundi turafise rero environnement politique environnement politique et économique ishobora gutuma quand même tuvuga tuti jewe nugufa nopfuye reka niyahure basi niyahure nemere ngende imbere y'abandi nkore ivyo bintu rero nivyo turi ibintu by'ama cooperative nibaza ko ari ibintu nibaza ko nibaza ko byo subirira ama association hakaba ama coopérative afise des activités génératrices de revenus ego nibaza ko mucamage na ibindi byose usanga tubisangiye usanga turi mu bihugu bimera usanga turi mu bihugu c'est vrai umuntu ndashobora kuja muri Uganda à l'aise aba-Ougandais bakaza donc kugira ama circulation dans la région des Grands Lacs usanga kenshi turagira ama voyage mugabo kenshi ivyo mpejeje kuvuga nivyo mbona biza imbere y'ibindi ego ni inyishu nziza tugarutse ku bikorwa usanzwe ukora mbega nibihe byigwa bikomeye mu bikorwa ufise bijanye na business nibihe byigwa bikomeye wize woshobora kudusangiza nk'ivyigwa nka bitatu wize uvuga ati ibyigwa igihe navyiga no kuvuga urana hari igihe bishika ugakora nk'ikosa canke ukajuragirika mu ukavuga ati sha bijya ibintu byanashikiye nabikuyemo icigwa udusangiza nk'ivyigwa bitatu byahinduye uko ukora business ubu Okay, hari kijya kintu navuze gutangura ibintu utazi exactement aba client hari ibintu nigeze gukora nibaza ko kugeza no munsi aho ngeze kuba mfise impuzu ndiko ndadandaza kare nari nabitanguye mugabo ndadendebukirwa kwera iki j'avais démarré une activité ntiyumviriye neza abantu bazogura ivyo bintu kutiyumvira abantu bazogura ivyo bintu nibaza ko quand même byaratumye uno munsi kugira ngo nkore ikintu manza kwiyumvira iki kintu ndagikoreye nde kabisa je vraiment kandi ugerageje kuraba uno munsi sinshobora gukora ikintu ntagize icyo twita business model ntegerezwa kugendereza nkamenya ati iki kintu ngoma ndagishira ku mugara ngoma ndagikore mbega est-ce que ça va marcher ntegerezwa kuba mfise une réponse à cette question il clair il réel hanyuma kindi naco narashaka gukora ibintu ngasanga plan afise nakoze iri hejuru y'uburyo mfise ukasanga bya bintu ndabikoze à moitié biciye bifa donc kwiransa mu kintu uburyo wategekanije buri munsi y'ibintu wifuza gukora bikaca bifa rero hari umuntu ashobora ngo reka mfe gutangura ige ko sinarabikoze reka mfe gutangura imana izohezagira ni byiza ku muntu kameme avuga ati jewe ndatanguye uburyo n'ubunye nzokora ibintu banye n'ubu buryo hanyuma nzogena ndevoriwa ukonye buhoro ikindi naco abantu dukorana les partenaires les associés j'ai été déçu par
certaines personnes Okay. umuntu kamwimplika muri business yawe hanyuma akaca kudeseva urumva nico kintu nibaza kari ikintu cyo gukorera ko abantu mugomba gukorana nawe uno munsi ndacika ndagira check ikomeye vraiment kugira ngo ndakwemplike mu bintu byanje ntegereza kuba naricaranye nawe urumva nkagerageza kuraba ama competence yawe ko uri umuntu vraiment ushobora gukorana nanje urumva kuko ariyo nk'ahantu nigeze kuba bavuga abantu Ezekiel toi tu es trop rapide urumva uri rapide wewe gabanya kare navuga ati nkeneye rero gukorana n'abantu bari rapide urumva muri kino gisagara urumva muri buno Burundi ibintu byo gukwega amaguru kwikwega no kame bari ibintu tugeza guhindura mu wundi rero turacafite icyo kibazo vraiment c'est gukorana n'abantu batari kuri rythme yiwawe urumva bica bisaba usambura equipe narasambuye equipe plusieurs fois ego ibyo bintu rero byaratumye vraiment avuga nti si je dois travailler avec quelqu'un namba ngomba gukorana n'umuntu uyo muntu negeza ategeza kuba ari umuntu d'abord yatahuye ide ya business yanje kandi yiteguye gupeya le prix hanyuma hari ama illusion tugira kenshi muri business iyo ibintu bitanguye si uvuga ngo biba amashugwe ubwo nyene kuko hari gihe nakoze nigeze kudemara ikintu ibintu by'ibitabo urumva hari gukora ati narabonye naka il a vendu des exemplaires ama millions y'ama exemplaires kandi nanje ngoma ntangore urumva mugabo ntibibaze ntagerageje kuraba nka iwacu baratanguye urabona urukundo adandaza abantu ze ama journaux yabo kagenda muri alimentation naragenda kuraba za journaux kwezi ko sameza abiri biracyarundanye urumva kabona bya bitabo bakora biracyarunda mwe quand même si je dois faire ça va pas marcher ça va pas marcher donc igitabo rero canje uno munsi ko ndagikora nagerageje kwimita umujene w'umufaransa wewe igitabo arakidandariza kandi akagishikana ku bantu kagishikana n'ibintu rero by'amarezo sociaux nibaza ko byanamfashije kumenya nagize ama formation ku bintu bijanye no gukoresha amarezo sociaux sinovuga ngo ndi ku rwego rwo hejuru vraiment ndakiga mugabo aho ngeze ndi mu bantu bariko baradanza ama produits bice ku marezo sociaux. Félicitations. Murumva yuko hariho ibintu bikomeye ahejeje kuvuga yize biciye mu makosa canke mu bintu byamushikiye. Ikintu uvuze cyo guhitamo neza wo muzokorana canke cyo kwicara ugatunganya neza ukamenya uti iki kidandazwa canje kizodandazwa gute kizokorwa gute ni ibintu usanga bikomeye cyane. Rero turiko turashika ku mpera y'iki kiganiro nagira mbaze ikibazo cerekeye wewe nk'umu chef d'entreprise umuntu arongoye ishirahamwe turazi yuko mu Burundi hariho abantu benshi bariko bararondera akazi abandi bagira nibakwe ryo kuja mu ma interview ariko ugasanga ntibashoboye kuronka opportunité gukora nk'iyo ushaka kwangaja nk'umuntu canke kwakira umuntu muri equipe yawe kugira ngo umuhe akazi mukorane nibihe bintu uraba ushaka guha akazi umuntu ikintu cyambere nibaza kari navuze ikintu bijanye n'ama competence ubumenyi umuntu asanzwe afise kenshi parcours mu bisanzwe irafasha cyane ukamenya ati umuntu yize ibiki mbega ho bari ibintu byo hajya kuba umuntu yaraciye mu ishure ni ikintu gikomeye cyane simvuze ko ariyo criteria ya mbere kuko ari nk'umuntu usanga atize amashuri maremare mugabo kubera yamaze gukora ibintu bitandukanye agakora mu bibanza bitandukanye buryo umuntu yakoze mu yandi entreprise yarize arabona reçu quoi comment ça marche jewe rero ikintu cyambere ce sont des compétences compétences y'umuntu nkaraba uyu muntu ashoboye iki kuko ni kibazo kenshi nkuze kubaza urabaza umuntu uri kuratwenga bati none wewe ushoboye gukora iki ukaraba iminota za gufata ariko arakwisha ukuntu yiyumvira cubona uyu muntu vraiment ya un problème ya quelque chose qui ne va pas ushoboye gukora iki nubwo mbanzi ko ibintu ngomba ko tuzokorana atabyuramenya nzobikwigisha mugabo ndashaka kumenya ukuntu uri capable kuvuga ivyo ushoboye gukora urumva icyo rero ni ikintu gikomeye cyane
jewe aho ngeze ubu sinovuga ngo ni umumiliyoneri urumva ndacyari mu rugendo kandi sinovuga ngo ndamaze gutangura gukora n'ama equipe akomeye manini yo kwangaje abantu benshi urumva n'abantu kenshi dukuze gukorana barazi ko ya pas vraiment ama salaire ari hejuru bivanye n'ama revenu urumva nous sommes vraiment des entrepreneurs kandi uyu muntu agomba gukorana ndamubwira ni ingo mu rugamba tugwane sindagera kuri rwa rwego aho nemplika abantu mu bintu donc nibaza ko kugwego ngeze ko kuba kuraba competence z'umuntu na parcours yiwe aho yaciye ibyo yaciyemwo mu buzima ahantu yoba yarakoze ibyo biramfasha cyane kugira choix ego mwabyumvise ntimuze musuzugure ibyo mwakoze ntimuze musuzugure aho mwaciye kajya kazi mwakoze kuko bijya biri mu bintu bishobora kubafasha gutegura kugira yandi mahigwe mu kazi na cyane cyane uri kurarondera akazi ngaha mu Burundi urazi yuko hasabwa ibintu byinshi ni kimwe mu bintu dukunze gukora ngaha kuri Region Week turababwira duti ibikorwa mukora mubikore neza kuko usanga bifise ingaruka muri kazoza ubwo rero dusa n'abarangije mbega iki kintu nubuhe butumwa woshikiriza turazi yuko ukora mu bintu vya motivation vya coaching nubuhe butumwa wohereza aba jeune bari muri entrepreneuriat ngahi Bujumbura turazi ko batukurikirana ari benshi nubuhe butumwa wobahereza mu kurangiza kino kiganiro ubutumwa jewe kenshi ubutumwa mfise mbona no burabisha cyane ku bajene bari mu mashure ama université hariho ikintu cyo gukengera kudandaza ibintu gukora ibintu abantu benshi bari baza ngo bambonye ndiko ndadandaza ibintu basha bibaza ngo ndumukene ngo naratobotse darapfuye nabi donc ndiko ndagerageza kuraba nkaho umengo kuba umutunzi nta nzira umuntu acamo iyo nzira rero twanka niyo tugomba rero gucamo je nibaza ko umujene wese mu Burundi yotangura kwiga kubahuka gukora ibintu nubwo babagenzi mwiganye mwagendanye batari ko baravyumva genda utangure gukora babone kuri kuradandaza ibintu jewe ndadandaza vreme ibintu ndafise amakashine ndiko ndakora abantu bariko barone ndiko ndadandaza muri sekirka mwe ya kashine vrema ni umengo nivyo abantu biyora no twubahuke gukora ibintu byose bishobora kuzana amafaranga ivyo abantu bashaka kutwiyumvira ko tuvyihoze ariko tumenye ko inzira yo kuba umuntu ahagaze neza nukudandaza no gukora ibintu bitandukanye ego murakoze hari ubutumwa mwobwira abasomyi bacu ba Region Week je nibaza ko mwoshishikara gukurikirana ibiganiro vya Region Week nibaza ko ari ibiganiro bike kenshi mu Burundi bikabura abajene gukora ibikorwa bitandukanye yaba gutanguza imigambi nibaza ko ndabatumira kuba abanwanyi benshi ba Region Week ego murakoze naha ikiganiro cyacu business in Burundi kigarukiye tukaba tubatumira kugira ngo mukurikirane ibindi biganiro byinshi twakoze tubemera yuko tutazohengeshanya kuganira n'abajene n'abakuze n'abarundi n'abanyamahanga kugira ngo tubazanire ubumenyi bushobora kubafasha gukora ibikorwa bimeze neza bituma mushika kure murakoze cyane tuzosubira mu yindi nimero ya business in Burundi.